none nk'ubu ejo kuri Miss Kayanza uciye ufata nk'umugore wawe ukamuzana mu kirori no muzana kabisa jewe mugwesera uciye ngaha aha kwibariyeri wacu utabura hariya n'umugore wawe arakunda ikirori yo reka arasara reka araja mu birori rimwe arakunda n'abajama nyene biyewe ne nk'ubu sanze cyangwa tukanajana gusa byiza ari gihe tujana nene nk'ubu sanze yatorose yagiye nko kwirabira Miss Kayanza wenyene nitse karanje oya okay niho genda ari wenyene yonteguza ati burya rero ati ejo azoba Miss Kayanza bisaba tuza tujana none ntiyanka tuca tuguma twigiye we zombi haujui na simba la masimba Dangote bambie sasa we zombi haujui we zombi na simba la masimba Dangote we zombi haujui ego yese kuzwa TV oneza yuko rero imvura irikiragwa ariko tuguma dukora nta guhagarika nubwo imvura irikiragwa atuguma dukora sasa Miss Kayanza ku munsi wejo uyiteguriye gute je vraiment usibye kuvuga ngo nuri kwihagararako ninumva neza ko Imana nyaba yantije amagara nkuko bisanzwe kubura ubwenge bwo kuja cyo nikizoba kubura ubwenge bwo kuja he sinobura ubwenge bwo kugira bwo kujayo sinobura ubwenge vraiment uvuga ati jewe hashuha hamanuka ejo ku munsi wejo hakanya haguma horoha ni ngombwa njonzo cyako nkifisa amagara gusa nkimeze neza ndumva azakizotuma ntaja sasa rero brother Diamond Platnumz yakubwiye ko bamwita Diamond Platnumz ndamubaza ati we zombi haujui sasa kurande gwawe mwabajya bigeme 10 niwe wifuza ko yoba Miss mbona nifuza ko yoba Miss arimo vraiment arimo mugabo nuko menga kubandi boca bumva umenga ni kubakengera mugabo ari mu migeme ariko yitwa Ariege ndumva ko yogira amahirwe kubera yuko icambere na mbere twarakuranye twarabanye muri makinye turamenyeranye sana ujya ndumva ko rero no hamahirwe muramenyeranye sana vema ko twarabanye n'igihe kirekire kitari gito ku munsi weje uzoja kumushigikira asha ni ngoma nigeza kuba mari ko amahirwe kiri no mu kintu cyatumye numva ko vyanga vyakunda notegeza kuba ndi kugira ngo ndabe ko yitwara mega nitwara oya birashika mugabo sinovuga ko yoba nk'amakosa yiwe mugabo nyene ikizoba nyene nuko tuzakira ivyabaye sasa akajambo kamesha kubaza rero umwigeme azotogwa nko mu minsi kuko minsi n'umwigeme abaci ubwenge asumba ubwiza abandi nibihe bintu nka bibiri wo mwipfuriza kugira ngo mwiyo manda yiwe azomara 2024 azoyimare ameze fresh sana ibintu bibiri wo mwipfuriza uwo ari we wese uwo bazotora ntawo tuzi ariko nashaka umwipfuriza ibintu bibiri uwo bazotora ku munsi wejo mbo ikintu cyambere mbako no mwipfuriza nuko icambere na mbere mu gihe azoba yagize ayo bahigwe akaba umuminsi bivanye na vya bintu azoba yiyemeje vya bintu azoba yasezeranye imbere y'amakungu numva ko Imana yo muje imbere akazoshobora kubigendera canke se kubikurikiza hama ikindi cya kabiri numva ko no mwipfuriza nuko yozoronka kugira canke nk'ubushobozi bwo kuzofasha abo bandi bene wabo bashiki biwe nyene mu byo bazobegera bamwitura canka se mu byo azobashinzwe impanuro yego wezo ndi haujui wezo agiye turi mu Ntara Kayanza boneza yuko ndiko turabaza abene gihugu mbega ku munsi wejo biteguriye Miss Kayanza gute nihiganwa rizoba ku munsi wejo aho novuga neza yuko bazotora umwigeme asumbya ubwiza abandi abasumbya n'ubwiza kabisa Diamond Platnumz merci beaucoup bro nawe murakoze nipe mic brother wezo haujui Mesa basa nk'umuzungu kwe abari nk'umuzungu kabisa Miss abari umuzungu umva ro wazotorejo azoba ari umuzungu azoba ari nk'umuzungu Wona wajama Miss n'umuntu wa mbere babona bizeye mu gisagara cyane bizeye kubwiza cyane kubwiza asumbya abandi bose apana kuvuga ngo ubuzungu apana kuya bavuga ngo ubuzungu apana by'ibintu by'ubuzungu ubwiza ari n'umuntu usanga yirabura muko sanga sa neza basanga arirabura mugasubwirabure bamubereye gusanga ni sawa nk'ubu baguhaye utora umumisi nk'ubu bagushize nk'ejo hariya kugira ucagure umumisi wewe ucagura umukobwa ameze Nucagura umukobwa ameze neza gusa nubwo bayirabura umukobwa akaba ari mwita cyabura afise inzobe byose gusa nabanza nkamuraba basawe gusaba ameze neza yirabura abantu birabura barabaha mugabo gusanga umuntu afise ubwirabure mubereye
ugasanga n'afise inzobe ugasanga ntimubere kandi afise inzobe nk'urya ni sawa nk'urya afise inzobe nziza umubere nk'urya womugira umumisi ugaye afise inzobe nziza we sister ngo bakugira umumisi wewe vuvu komaze nkunda n'abakobwa bari nka batatu waza nkunda n'abakobwa bari batatu wambaye mwamanyi imisi kana umwaka umwe rero wamuhebeye ugaye ariko ikintu usanga kigoye kandi wamuhebeye ntiyatamba nkuko nanjye nabishaka ntiyakunyongera ngo umuhungu ntiyamunyongera kabisa nibyo mugabe gusa ubona n'isaha uwo mvise ubunga arahagije uyu wa kabiri nawe wamuhebeye nabonye uwa mbere anyobera yakuhobeye gute uwa mbere anyobeye kandi nkubwiye ati ngo nkubwiye ntubyumve ngo ntiyamunyongera ngo ntiyamunyongera awapi nca ndaheba uwa kabiri na uwa kabiri ho yanyongeye n'umunsi niyibire mugabo uwa kabiri yanyongeye iminsi ibiri mugabo sisasumye kumukunda n'abanyene kubera naciye mpeba waciye uheba uwa gatatu na uwa gatatu we nk'uniwe tubana muhira waciye umurongora waciye umushyiramu uwa gatatu ari muhira waciye umutwara cane felicitation kwanza man akajambo kamwe ku mugore wawe asante ahagarara je ngaha ubwira akajambo kamwe umugore wawe bari jewe nk'ubukino kubwira umugore wanje tubana mu nzu muhira tubanye neza cyambere kimwe urabona nk'ubunya afise abana babiri kandi biwanje Oh yes, one to everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes sir, ni Mr. Radio. I'm back again. Rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news kuri kamera kumena FH Carf. Ni watuma image uyubona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri kiganiro twagwiza kuri show cha kiganiro kigo akajya keza ko kumenya makuru y'abastari ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute muri Miss Radio. Yes, uno munsi rero turi mu ntara ya Kayanza, novuga neza yuko twagiye kwitegurira Miss Kayanza, twagiye kuyaga n'abenegihugu tumenye mbega Miss Kayanza bayiteguriye gute. Ni ku munsi wejo aho bazorara batoye Miss Kayanza, novuga neza umukobwa arusha ubwiza abakobwa bose bo mu ntara ya Kayanza. Ni ku munsi wejo novuga neza yuko rero bazorara batoye Nyampinga, reka ndamwite Nyampinga kuko umukobwa mwiza asumba bose. Sasa reje navuze ati reka nje mu bene gihugu mbaze mbega Miss Kayanza bayiteguriye gute, mbega uzoba Miss ku ruhande rw'umwe wese azobarinde. Reskiri bakuzi ba Loy TV. Oh yes, bakuzi ba Loy TV, uraneza yuko rero n'imvura itanguye kugwa, ariko nakubwiye yuko neza ntegeza kuja mwe barambaze mbega Miss Kayanza bayiteguriye gute. Ona ko ndi muri street ahandi mu ntara ya Kayanza mwibarabara, ndashaka mbaze abene gihugu mbega Miss Kayanza bayiteguriye gute. Ni ku munsi wejo novuga aho bazotora Nyampinga, bazotora Miss Kayanza. Bro vipi sasa, umeze neza? Tora mikro gatoya bro, raba hariya re gatoya. Vipi sakwe? Umeze neza? Fresh. Amakuru meza. bakwita gute bro? Jaba nyitwa Veniste. Veniste aka VV. Veniste bashavuga VV ndabesha none kwa kunda bakobwa yitwa Benita acagira ngo bebe si fresh. Umeze neza ariko bro? Je ndashima kabisa. Ariko ndikunda kunyagiza ariko wihangane bro, si fresh. Uri umujene ndikunda munyagiza ariko nta kundi. Ndashaka mbaze kwanza bro, igana rya Miss Kayanza urarizi?
Je ndarizi kweri. Urarizi no bweneze yuko ku munsi wejo nto bazotora anyampinga bazotora Miss Kayanza biga ku ruhande rwawe witeguriye gute higana ryo ku munsi wejo ryo gutora Miss Kayanza no bweneza Miss wo mu ntara yanyu nziza ya Kayanza no bwa tuhagaze mu no mwana ubwo tuko turanyagirwa ariko dutegerezwa kubikora tu Jigano ryeje ukuntu ndagiteguriye ni neza kabisa. Haba imbere n'inyuma ni sawa ndashima. Ati ni neza kabisa. Nibaza wara uzovyitabira ku munsi wejo. Warabonye abigeme bashika kuri 10. Bari mu higanwa rya Miss Kayanza. Biga ku ruhande rwawe. Ubona inde aberewe gutwara Miss Kayanza. Kuburyo uvuga ati kabisa je ku ruhande rwanje atabaye naka. Bana jewe bashaka iwaze dupare. Ku ruhande rwawe babajya bigeme 10. Ubona arinde yoba nyampinga. Je muri bajya bigeme 10 nabonye bameze neza kabisa ni sawa bose mu isanzwe nta muntu agira ikintu ngo bose ni nkuko atashuri bose baba mbere rero sinoca mbona neza tibivanye nibi ariko ku ruhande rwawe urashobora kuvuga ati kuko reka ndabwira ikintu kimwe bro we mu babajya abantu 10 urafise uvuga ati je ku ruhande rwanje abantu umwigeme ari nka je ndijira inosha ndamugira Miss aho nyene babajya 10 ubona yoba Miss nini apare je muri bajya bigeme 10 nuko ntabazi neza amazina gusa harimo bamye harimo beza kandi nazi bizogenda neza sana mbega ikintu witeguriye cyahatari uvuga ati witeguye kubona ku munsi wejo utahura ubona mu yindi minsi novuga neza yuko uvuga ati ku munsi wejo jewe ebana nibihe bintu byahatari witeguriye kubona ku munsi wejo mu higana rya Miss Kayanza je mi higana rya Miss Kayanza cyambe ndashaka kubona kweri abo bakobwa ibitangaza bazotwereka kuntu bameze n'ibintu amaproje yabo turabe tibimeze gute ndashaka kuraba n'abadanseri bahigana kugira barabe ko bahiganwa ukuntu bizogenda mbega Miss Kayanza kuri we sobanuye iki bro mbega azoba ari ryambere guye muri Miss Kayanza cyangwa wahurugenda je ntarangenda mbega Miss Kayanza ubona kuri we wisiguye kubagwaje Miss Kayanza bivanye nuko wamujeyo kenshi ubona isobanuye iki kuri we Miss Kayanza icyambere byerekana yuko mu Kayanza natwe dushoboye yuko dufise ukuntu dushobora kuraba nk'abakobwa tukavuga ati reka natwe tugire higanwa byerekana abakobwa beza yuko n'abakobwa bafise akamaro kanini akerekana nivyo bashoboye ko mumye wese bikerekana neza yuko n'abakobwa bafise ibintu byinshi bashoboye haba mu iterambere ry'igihugu ha mu mubano no mu bindi byinshi niki kintu wipfuriza umwe mu bakobwa azoba Miss mbere ko turangiza umwe mu bakobwa azoba Miss ikintu kimwe umwipfuriza azoshikako kugira ngo ibikorwa by'iterambere mu ntara ya Kayanza bizogenda ikintu cyambe ndamwipfuriza ni nuko yoshika kuvyo azoba yiyemeje kandi akabirangura neza akabirangurana n'umutima w'urukundo kabisa ebana bless man wagan twari kumwe na Veniste nakubwiye ko turi muri street turi mwibabara andiko ndabaza abene gihugu mbega biteguriye ihiganwa rya Miss Kayanza gute nobwe neza yuko ni ku munsi wejo aho tuzorara tumenye mbega ninde azotwara ihiganwa rya Miss Kayanza turacagenda reskiri bakuzi ba Nawe TV let's go yes bakuzi ba Nawe TV nakubwiye neza yuko turi muri street turi mu ntara ya Kayanza turi mwibabara ndashaka kubaza kwanza Miss Kayanza yiteguriwe gute mbega bimeze gute ona reko ndi mwibarabara let's get it Miss Kayanza oyo bro vipi sasa umeze neza ndashima Uwiteka babwira ati mumeze fresh sana ebana sana wagara bro yes bakuzi ba Nawe TV ona neza yuko turi mwibara turi mu ntara ya Kayanza ndashaka kubaza kwanza abene gihugu Miss Kayanza kuri wowe urayizi kwanza Miss Kayanza kuri je ndayizi cyane higanwa rya Miss Kayanza ndarizi cyane urarizi sana ni ku munsi wejo aho bazora bamenye wegukanye ihiganwa rya Miss Kayanza mbere ko kwanza ndakubaza ibibazo ndashaka kubanza uvuge bakwita gute bro kugira ngo abakozi ba Nawe TV bamenye mbega tuko turayaga nane izina ry'iwanje banyitwa J Rocks bakwita
J Baya J Rocks. J Baya J Baya J Rocks. J Baya J Rocks. man iryo zina ko rikaze bro. Wapi si bya cyane. J Baya J Rocks. J Baya J Rocks. Wagwan. Sasa brother. Ewan. Ejo uzoja kuri Miss. Mapema ejo ubu nk'ubu ndiko ndarondera amafaranga nzoje. Amafaranga yejo. Nitegurira umunsi wejo. Uvuga ati rero giye ku munsi wejo higezwa kuhaba. Ewa ntegezwa kuba ndahari ndi tayari. N'inshuti ziwanje twije. N'abaji bawe. Sasa rero brother, mwabajya bigeme 10 ku ruhande rwawe. Nindubona akwiye gutwara ihiganwa rya Miss Kayanza. Uvuga ati je nkaje nk'umunyakayanza uno mwigeme ndashaka yuko atubera Miss Kayanza. Je nka jewe bivanye no kungene ndabazi abademo nga mu Kayanza. Abo mudemo mwe nemera ku idepo kweri ndi. Je navuga mwabajya 10. Mwabajya 10 bari mwihiganwa. Bajya 10. Ndipfuza ko hovamwo umwe. Akaba Miss Kayanza. Bega Miss Kayanza kuri wewe. Isobanuye iki? Bavuze Miss Kayanza wewe wumva. Miss Kayanza kuri jewe ico bisobanuye. Umukobwa mwiza w'imico myiza karanga keza. Afise indero y'ikirundi yarezwe. Yubaha. Yambara neza kikwiza pana babandi bambara utujipo. Mapema na uco. Ejo ni kuwa Mungu. Kesho ejo eba. Dimanche. Hari akaririmbo ejo nzoririmba. Ko hari yanyenewe. Kumuririmbyi dusanze twemera bitwa Double J Double Killer. Akarimbo kitwa gute me? Akaririmbo yaririmbye avuga ati uno musisi nta uno musisi nta je numva no kwigumira ngaha kuko hararyoshe ngo yasi naha nukuri sinaha reka ninwere sinaha JB Eba J Baya J Rocks maze niki kintu kimwe ukwifuriza umwe mu bigeme azotogwa nka Miss Kayanza ku munsi wejo umwigeme no kwifuriza azotogwa nka Miss Kayanza ejo ikintu kimwe mwifuriza den kimwe ndamwifuriza kweri eba ndamuhaye amahigwe ijana kwijana kandi natwe turabakunda ko nabigeme biwacu mu Kayanza watagwana tinzagwana shabo every face and the flow JB eba bless man yes bakuzi wa Loy TV. Merci beaucoup man. Bana mi merci beaucoup ndabashimira kweli. Wagwan. Bana nipe micro. Yes bakuzi wa Loy TV. Turachaba bro. Thank you so much man. Na mimi nashukuru kweli. Bana. Fresh sana. Yes bakuzi wa Loy TV. Nakubwiye neza yuko ndacyari muri street ndacabandanya kubaza ambega bene gihugu Miss Kayanza izoba ku munsi wejo abayiteguriye gute. Yes bakuzi wa Loy TV. Ni muri ya system nyene yo kubaza abajene mu ntara ya Kayanza mbega ku munsi wejo Miss Kayanza abayiteguriye gute. Sasa rero ubu sindi kumwe n'umujene ndi kumwe n'umuririmbyi nyene asanzwe avuka mu ntara ya Kayanza ni muri haha ball nyene hamwe ko ba B-Face hamwe ko ba Rinoji hamwe ko ba Eri Pro mu Kayanza harava abanyempano beshi ndi kumwe n'umujene rero novuga neza yuko asanzwe nawe nyene ari umuririmbyi sinzi ko ku munsi wejo azoririmba ni muri ya system nyene jembo yetugwanamo ndavuga ati bro Nunchika wagwana brother take mic gato ya brother ko fresh safi sana bamwita Prosper bakoze ba TV afise talent ni high bro imbere ko ndakubaza ibindi kwanza freestyle man let's get it bro let's go man barapfa bagahambwa bakibagirwa irengero segabanye n'ingabonye n'ihereza itanguriro yavyimye abanyagitinyiri bihishura mu bato bamwe yasezeranya kuzoba Prosper Lion King mnasikia jamani mesha bro weze fresh sana bro bana ma twaraburanye full man bana I'm good man ndashima Imana bro imvura ikiragwa ariko ni fresh turabikora man umeze fresh lakini man ndamukiza kuzi ba Loy TV kwanza brother ndaramukije abakunzi ba Loy TV nababwira ati bana ku munsi wejo Miss Kayanza harasha icangwe wait gatoya ati ku munsi wejo harasha haragira icangwe cyateguwe ejo tuzohaturira ejo ni fire Icagura ivyuki byacu Kayanza dutore umukobwa yewe abandi bose ebana uzosiba zobaho wagwana atukiri ngaho nyene brother ku munsi wejo niho bazotora umukobwa mwiza novuga neza aciye ubwenge mu ntara ya Kayanza afite ubwiza gusomba abandi mbiga kuri wewe niwe mwigeme mfuza ko azoba Miss man tuzobiraba abacamanza ni baruki uvuga ati
tuzobira sinokwifuza kwifuza n'icyaha ati kwivuza n'icyaha ariko turindire je urutaro rugosore ariko urutaro rugosore ariko ku ruhande rwawe uvuga ati ejo nta gusiba main nta gusiba ejo ni uzobura kuri Miss Kayanza sasa brother umukobwa azotogwa nka Miss Kayanza kuri wewe nibihe bintu wo mwipfuriza nka bitatu brother kuko novuga neza yuko abayinjiye muri situation itoroshe brother situation no kuvuga ama project kayogira ngo yashike ko nibihe bintu bitatu umwigeme azotogwa ku munsi wejo nka Miss Kayanza umukobwa mwiza gusumba abandi mu ntara ya Kayanza nibe bintu wo mwipfuriza nka bitatu kugira ngo uno mwaka wa 2024 ugiye kuza uzogende fresh kuri we man. Ikintu cya mbere kwanza no mwipfuriza nuko yoshira mu ngiro imigambi azoba yariyemeje. Ikindi kintu cya kabiri indero, gutanga indero mu bandi bantu, mu bandi bajene. Iyo ugiye hejuru y'abandi bisaba ko ugira icyo uberetse bakwigiye ko umaze kubura umuntu kurikirwa n'abantu bisaba ubabera inzira nziza, ubicitegererezo mu ndero, mu nyifato, mu bwenge, mu mvugo, mu rupfasoni. Nashaka nyene ntazomara amazi twebwe tuzoba twamutoye, ntazomara amazi abanyakayanza, ntazomara amazi intara ya Kayanza. Sasa rero brother, bega ku munsi waje uzoririmba me nzi ndame ntavyo uramenya ariko baguhaye amahirwe no kubatamwo main asha nzoba ndahari kabisa. Akajambo kamere kuri Miss Kayanza azotogwa ku munsi wejo. Miss Kayanza nyene akajambo je no matache no mubarira gusa aha ari nivyaramuka bibaye mbaye ndamukeje. Unasikia haurana babiri hagatsinda umwe mbaye ndamukeje rero. Wagwan brother ni Prosper kubwira ati je mbaye ndamukeje sinzi wari ariko uwo bazotora wese ku ruhande rwanje nk'umuririmbyi w'umurundi mbaye ndamukeza ano muririmbyi nawe nyene asanzwe akora umuziki azi kuririmba s'il vous plaît brother. Sinogana kubajije mbega umwaka wagenze gute kuri music man, ndavuga kuri industry yawe man. Umwaka wagenze neza cyane, wagenze fresh kabisa. Wagenze fresh. Ibyo utashitse ko muri music wavuga ati wari wateguye nka plan uvuga ati ibintu jengeza kubishika ko nibi. Ivyo nateguye byose kuri uno mwaka byarakoretse. Nubwo bitakoretse ijana kwijana ariko byinshi muri ivyo byarakoretse. Ebana bro, abakozi wa TV ndameneza yuko umujama tuzokora ikiganiro kiri full. Jansigurire man tubisase hasi bro. Brother thank you so much man. Wagwan pe mic brother. Bakozi ba TV Jenzo murondera dukora ikiganiro kisanzuye. Bakozi ba TV ni muri ya system nyene yo kubaza bene gihugu mu ntara ya Kayanza bega ku munsi wejo Miss Kayanza bayiteguriye gute? Let's go, let's get it man. What's up? Yes, bakozi ba TV uroneza yuko rero ni muri ya system nakubwira ayo kubaza mbega Miss Kayanza yiteguriye gute. Aha novuga neza twamaze kwinjira mu gisagara. Hey, turi mu muji wo mu ntara ya Kayanza ariko imvura ikiragwa ariko twe ntiduhagarika nakubwiye ishakigwe gute tuguma tubaza bene gihugu mbega ku munsi wejo Miss Kayanza bayiteguriye gute. Imvura ikiragwa ndamuhagaritse mu mvura uwo mujama ariko araza kuyangana gatoya arabitahura n'umujene. Ola. Oyo. Meze fresh. Mimi niko fresh kabisa. Umeze neza. Safi kabisa. Ndamubwiza akunze wa TV kwanza man. Bakunzi ba TV ndakomeza kubaramutsa ndanabahamagara yuko mukomeza gushigikira televiziyo yacu cyangwa se ikinyamakuru cyacu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kabisa. Ibire ko kwanza ndakubaza ibibazo bikeya nashaka kubaza. Ndashaka kubanza ubwira ko badukurikirana ambiga bakwita gute? Je ku mazina abavyeyi banyise ni Frisoro Beniyera nkuko abandi basanzwe babimenyereye. Ego akabasani nako naka ko abajene becu zawumva ngo nitwa naka ngo akabasani nako ngo naka bega akazina kabasani nako naka mbo bivanye nuko je nironkeye umustar fana anamukunda n'abantu nyene becu bakabimenyera nk'abanyeshuri twiga canke abajeni nyene ba hafi twamana kenshi bakunda kumamagara ngo Diamond Platinum canke ngo Simba bivanye nuko ndi mufana we nyene basanzwe babizi. Haraka Diamond amazi misavuga ngo we zombi haujui na Simba la masimba Dangote bambie sasa we zombi haujui we zombi na Simba la masimba Dangote we zombi haujui. Ego yese kuzo TV oneza yuko rero imvura ikiragwa ariko tuguma dukora nta guhagarika nubwo imvura ikiragwa atuguma dukora. Sasa Miss Kayanza ku munsi wejo uyiteguriye gute? Je vraiment usibye kuvuga ngo nuri kwihagarara ko ninumva neza ko Imana ni aba yantije amagara nkuko bisanzwe kubura ubwenge bwo kujaca nikizoba kubura
ubwenge bwo kuja he sinobura ubwenge bwo kugira bwo kujayo sinobura ubwenge vraiment uvuga ati jewe hashuha hamanuka ejo ku munsi wejo hakanya haguma horoha ni ngombwa njonzokira ko nkifise amagara gusa nkimeze neza ndumva atakizotuma ntaja sasa rero brother Diamond Platinum yakubwiye ko bamwita Diamond Platinum ndamubaza ati Wejo aujui sasa ku ruhande rwawe mwabajya bigeme 10 niwe wifuza ko yoba miss mbona nifuza ko ba miss arimo vraiment arimo mugabo nuko menga ku bandi boca bumva umenga ni kubakengera mugabo ari mu migeme ariko yitwa Ariege ndumva ko yogira amahirwe kubera yuko icambere na mbere twarakuranye twarabanye muri makinye turamenyeranye sana ujya ndumva ko rero no hamahirwe muramenyeranye sana vraiment ko twarabanye n'igihe kirekire kitari gito ku munsi wejo uzoja kumushigikira asha ni ngoma nigeza kuba mari ko amahirwe kiri no mu kintu cyatumye numva ko vyanga vyakunda notegeza kuba ndi kugira ngo ndabe ko yitwara mbega nitwara nawe oya birashika mugabo sinovuga ko yoba nk'amakosa yiwe mugabo nyene ikizoba nyene nuko tuzakira ivyabaye sasa akajambo kamesha kubaza rero umwigeme azotogwa nko mu minsi kuko minsi ni umwigeme abaciye ubwenge asumba ubwiza abandi nibihe bintu nka bibiri wo mwipfuriza kugira ngo mwiyo manda yiwe azomara 2024 azoyimare ameze fresh sana ibintu bibiri wo mwipfuriza uwo ari we wese uwo bazotora ntaho tuzi ariko nashaka umwipfuriza ibintu bibiri uwo bazotora ku munsi wejo mbo ikintu cyambere mbako no mwipfuriza nuko icambere na mbere mu gihe azoba yagize ayo bahigwe akaba umuminsi bivanye na vya bintu azoba yiyemeje vya bintu azoba yasezeranye imbere y'amakungu numva ko Imana yo muji imbere akazoshobora kubigendera canke se kubikurikiza hama ikindi cya kabiri numva ko no mwipfuriza nuko yozoronka kugira canke nk'ubushobozi bwo kuzofasha abo bandi bene wabo bashiki biwe nyene mu byo bazobegera bamwitura canka se mu byo azobashinzwe yego Wezo ndi haujui Wezo Agis turi mu Ntara Kayanza neza yuko ndiko turabaza abene gihugu mbega ku munsi wejo biteguriye Miss Kayanza gute nihiganwa rizoba ku munsi wejo aho novuga neza yuko bazotora umwigeme asumbya ubwiza abandi abasumbya n'ubwiza kabisa Diamond Platinum merci beaucoup bro namwe murakoze nipe mic brother Wezo haujui Agis bakuzi ba TV ni muri system nyene kubaza abene gihugu mbega ku munsi wejo Miss Kayanza bateguriye gute let's go Agis bakuzi ba TV ni muri system nyene yo kubaza abanyakayanza mbega biteguriye gute Miss Kayanza nihiganwa bavuga neza yuko umwigeme mwiza gusumba abandi rizoba ku munsi wejo itarike 30 ni muri ya system nyene yo kubaza abene gihugu abajene mu Ntara ya Kayanza mbega biteguye gute ndi kumwe n'undi mujene hano bro vipi sasa man safi ko fresh sana babwira ati mumeze fresh mumeze bro babwira ati abanyakayanza mumeze fresh sana bakwita gute bro banyita waji wawa abademu ni muzahumva abyitwa Benita ngo ni bebe yitwa Melissa ngo ni meme urumva waji ni wewe wawa ni waji umeze neza ariko bro bana bakunda ikirori man ndabikunda kweli urakunda show ndayikunda sana urakunda show show sasa ku munsi wejo navuga neza yuko mu Ntara ya Kayanza niho bazotora Miss Kayanza mbega ku ruhande rwawe Miss Kayanza uyiteguriye gute bro Miss Kayanza ndayiteguriye fresh ubu ndiko ndagorora agashati unasikia abajene wari karagorora gaki ikoti nayi boy fresh sana ubu wamaze kuyimanika hanze bagiye kubashigikira muri musumba sasa brother nimba utari kurambesha kweli right now ibintu bizobejo wamaze kumesura igoti bya vrai none bizobejo umva ntari mesura akagotire wagateye ipasi uragapiga hanze agashati bana sasa ku munsi wejo rero bazotora Miss Kayanza mbega ku ruhande rwawe mwabajya bigeme 10 ninde wifuza ko azaba Miss Kayanza woni wifuza ko yoba Miss Kayanza uzobishobora uzokwiza ibisabwa ndavuga gutogwa n'abafana bijya bibazo bakunda kubabaza gutambuka neza ibintu byose bakagenda fresh mbega ku ruhande rwawe Miss bisobanura iki brother mbega Miss ni umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge kuvuga umukobwa azotogwa ejo azoba ari umukobwa mwiza mu Ntara ya Kayanza
kandi aciye ubwenge gusumba n'abandi umva nibazo azoba ari mwiza gusumba abandi ndashaka rero gira ikintu kimwe umwipfuriza brother avuga ati kabisa umwigeme azotogwa ejo azotubera Miss Kayanza then nka jewe waji ico ndamwipfuriza niki let's go bro je ikintu ndamwipfuriza nuko yogira nubwo azoba Miss nawe novuga ko nawe nzi uzoba Miss azoba yitwaye neza yishimye ibibazo neza yatambutse neza ikintu no musaba no kuzo nyimba bazomuha amafaranga nyimba ari umuriyoni no bisengo no umuriyoni azarabe arabica ukoza afashishe imfuvyi azoca yacorera none aikase okude none basi bazomubaza project azokora none azobagiye azobajanye muhira azorabe byafasha abantu abana mwe barabara abatishoboye cyane ivyo namubwira ni kuvuga ngo uvuze ati amafaranga azohabwa ku munsi wejo uzotogwa nka Miss Kayanza ntazoyaje azoyashire imfuvyi ayafashisha abatishoboye kugira ngo kubera tuzoba twamutoye tumwizeye no kuvuga azo presenta project avuga ati jewe kintu amafaranga mu mpaye singiye kuyarya singiye kuyambaramo ngiye kuyafashisha batoyi banje imfuvyi abapfakazi abatishoboye waji thank you so much brother yes bakuzi wa TV nipe micro merci beaucoup bro yes bakuzi wa TV ndibaza wabyumvise akubwira ati je namaze kumesura igoti narishizaho ishati narishizaho ati ku munsi wejo azoba ari fire ku munsi wejo niho bazotora Miss Kayanza mu ntara ya Kayanza ni muri ya system nyene ndiko ndatembera mbaza Abanyagihugu mbega biteguye gute kuri Miss Kayanza biteguriye gute kwakira umumisi mushasha wa 2024 Raskiri turacabandanya bro let's go Ujis 1 2 bakuzi ba TV reka kwanza mbanze nkubite comeback ndagarutse ubwira rero tuyage gatoya nubwo neza yuko nkitangura nakubwiye neza yuko ngiye kuyagisha Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza kugira ngo tumenye mbega biteguri gute iganwa rya Miss Kayanza ajore kurumva kuri micro my name is radio kuri kamera reka ndakubitse yuko uri kumena Elfage Calf niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane niwe yatumye sound uyumva imeze fresh sana ahamagaze urabona neza yuko ndi imbere y'ihoteli bitwa Okapi iriya hotel ubona bayitwa Okapi hotel ni hotel imeze fresh sana iri mu ntara ya Kayanza iri kuri centre nubwo neza yuko rero twagerageje kuyagana Abanyagihugu nko wavyumvise hari benshi bakubwira neza yuko n'impuzu bamaze kuzimesa azo ku munsi wejo ku munsi bazotora Miss Kayanza bro wararaba Miss wewe ngo hano gatoya mani ngo hano gato basi nimuze hano gute none salamu ngo hano ndakubanze sha bakuzi ba TV ndi kumwe n'Abanyakayanza waneza yuko rero aba n'abajene bariko barirondera ubuzima ndabesha none ga bro yego turi kurondera ubuzima none yego umurondera ifaranga mani inoti tuyirondera yego suba ba boss mani ese kweli mani babaze bajya baba boss ati mwe ntimwakoze none kugira mu aba boss mwe ntimwakoze none babaze ati none mwe ntimwakoze kugira mu aba boss tinatwe reka dukore kugira mu aba boss Tereka natwe twikorere bro bakwita gute kwanza mani je banyita Eri Pro bakwita nde Eri Pro wa muririmbye Eri Pro oya bakuzi ba TV warivye izina ry'abandi Eri Pro no muririmbyi ariko no muririmbyi avuka nganyene mu Kayanza uramuzi Eri Pro naco nanje banyita Kenny Eri Pro uramuzi basi Eri Pro ndamuzi wo munyakayanza nyene avuka nga umusana wo mu Kayanza hari indirimbo ziwuzi zose ndazizi vuga imwe rero uzitwumva aya mko imwe kuya baki dogo bro kuya baki umeze neza ariko bro bakwita gute basi man je banyita Kenny izina ry'abavyeyi ryose den amazina abiri y'abavyeyi ryose niryo nyene ke Kenny umusaza wanze kubita kwanza man ona ko adandaza ibintu bimeze fresh sana agashuzi kameze neza cyane bro nkakanangaye none ga bro ako ni 50,000 eko kazinyu karakomeye 4 ngo karazimbye sana man kambara abademo abademo kana kabademo nagira n'abahungu barakambara man oya abademo nibo sawa abahungu bro sasa abakuzi bose barambara abahungu barambara abakobwa abaki Balenciaga abahungu barambara abakobwa barambara sasa rero man ikintu ushaka kubaza worakunda ibirori buje jewe rimwe uraja mu birori kuryosha reka babyita kuryosha kurya umuziki yego urujayo rimwe kwi utankuja mu birori ryari no
jewe haraheze nk'ikiringo c'imyaka 2. Imyaka 2 uja mu birori gusa ubu haraheze umwaka ntagiyeyo kubera ko none umwaka wese utagiye none amafaranga yaravutse kandi uko umuyarondera man abakuzi ba leta ivaguma ati inoti mugongo inoti yabuze inoti gumuyitafuta kuva mu gatondo uyitafuta ngo yabuze ego sasa none ku munsi w'ejo numvise ngo mu ntara ya KAYANZA niho bazotora Miss KAYANZA urabizi ejo ku munsi w'ejo ngo niho bazotora umukobwa mwiza wa mbere mu KAYANZA reka rero tuze tumurabe ejo muzane rero tumurabe nyamara mwe muzomuzana ejo ngo niho bazotora umukobwa wa mbere mwiza mu KAYANZA aciye ubwenge asa neza ku munsi w'ejo itariki 30 uzojayo none je noza nuko tamahera nzoba mfise je noza kabisa nkaza guturamisha nanje nkaraba noza guturamisha nanje nkaraba nonegera ujya mujama mani yinyegeje nibamubona ngo uvuze gute none je nkubwiye ati bishitse ukaronka wogenda nawe ubuze ntacibwenda gute ubuze nyene uraza hari gihe winjira kinyakinya mani none basi nje ushinyizana ata kintu mvise nani wambona nzokinjiza ndabikora nangora bakwita iki nawe nasoma ngaho uzoci uni wambona gendo bakuzi ba Nawe TV genda mwemereye ni yambona ku munsi w'ejo hariya kuri Musumba niho bizobera isazinga nzoba mwijoro na Miss KAYANZA ntayuzi ndahetse kweli Miss KAYANZA sasa rero brother wowe urujayo nawe yambwiye ko akunda ibirori ariko amaze umwaka atagiye mu birori sinja mu birori kweli uruja mu birori uri umukiza oya sino umukiza asha no mukavyiniro nawe mukabyiniro ndahakunda cyane urasiye nakunda ibirori ariko akunda mukabyiniro akacupa ndagakunda cyane mugabo je urumva jewe sinja kubyina mu kirori kabisa ariko ndakunda ikirori kandi ikirori haba hari abademu beza haba hariyo nababi bariyo oya n'abademu babe baja mu birori abademu babi baguma muhira mugabo nayo nkubwije ukuri rero nyamba wumva kuri ako ndiko nakuvugisha jewe ahantu hose ngiye ngenda ngiye kunywera icupa gusa gusa wowe ni icupa gusa nabi je ndivuteye abademu na kuva uvuka umaze nkunda n'abakobwa bari nka batatu Waza kujana n'abakobwa bari batatu wambaye mwamanyi misigara umwaka umwe rero wamwewe ariko ikintu usanga kigoye kandi wamwewe ntiyatamba nkuko nanjye nabishaka ntiyakunyongera ngo umuhungu ntiyamunyongera kabisa nivyo mugabe gusa ubona n'isaha uwo mvise ubunga arahagije uyu wa kabiri nawe wamwebeye nabonye uwa mbere anyobera yakubabeye gute uwa mbere anyobeye kandi mubwiye ati wagone nkubwiyeho ntubyumva ngo ntiyamunyonge wapi ncenda heba uwa kabiri na uwa kabiri ho yanyongeye n'umunsi niyibire mugabo uwa kabiri yanyongeye iminsi ibiri mugabo sisasumye kumukona n'abanyene kubera naciye mpeba waciye uheba uwa gatatu na uwa gatatu we nk'ubu niho tubana muhira waciye umurongo waciye umushiramu uwa gatatu ari muhira waciye umutwara cyane felicitation kwanza man akajambo kamwe ku mugore wawe asante ahagarara je ngaha ubwira akajambo kamwe umugore wawe basi jewe nk'ubukino kubwira umugore wanje tubana mu nzu muhira tubanye neza cyambere kimwe urabona nk'ubunya afise abana babiri kandi biwanje muna nisanije kwemana mushimira nakosa na rimwe arigera jam kandi manye imyaka ine iraheze atakosa uwo mugore sinwari ni mwiza reka nzana mukorere kuturabe munyerege urafise agafoto ki nakomvise umugoneze muhira ndaze ameze neza ngumerukana ryari je nko mu gitendo nduzi no mujama narafise umugore ko muri umengana mugenzi wawe je ndamufise kwi urafise umugore we nawe wakundana n'abakobwa bangahe je twakunda n'uduhuye wese kabisa uwo muhuye wese mwaca mukundana je twaje dukundana kabisa nk'ubu ndamwambisa karatu ndamushimye naje namubwira ati burya rero we ku mugoroba jewe ndaza kugaruka tuvugane
kashatsa kwera aje tukavugana ku kirato nkagenda namusavye urukundo akaca yemera akaguma mbandanya urumva ikindi cari kibanyere kwari kunyongera gusa sasa kacha dukundana no benshi turacana kundana none watwaye nawe bona twaye nawe nyene yaraje abasumbye ubwiza bose basanza abasumba bose abati uyu jewe shenzi gusa tije mugo we ndagushira mu rugo nta bindi sasa none nk'ubu ejo kuri Miss Kayanza uci ufata nk'umugore wawe ukamuzana mu kirori no muzana kabisa jewe amugwesera uciye ngaha aha kwibarieri kwacu tabura hariya namugore wawe arakunda ikirori yo reka arasara reka araja mu birori rimwe arakunda n'abajama nyene biyewe ne nk'ubu sanze cyangwa tukanajana gusa byiza ari gihe tujana nk'ubu sanze yatorose yagiye nko kwirabira Miss Kayanza wenyene nitse karanje oya okay niho genda ari wenyene yonteguza ati burya rero ati ejo azoba Miss Kayanza bisaba tuza tujana none ntiyanka tuca tuguma twigiye kora riraze ngo nakunda ibirori umugore warakunda ibirori none ntaronye navyo akunda sasa none brother ku munsi w'ejo bazotora Miss Kayanza novuga neza yuko umukobwa mwiza asumbye ubwiza abandi abasumbya n'ubwenge bazomutora ku munsi w'ejo itareke 30 mbega kuri wewe umukobwa mwiza abasagute Miss wumva basa Miss abasa nk'umuzungu kwe abari nk'umuzungu kabisa Miss abari umuzungu urumva rero bazotora ejo azoba ari umuzungu azoba ari nk'umuzungu Wona wajama Miss n'umuntu wa mbere babona bizeye mu gisagara cyane bizeye kubwiza cyane kubwiza asumbye abandi bose apana kuvuga ngo ubuzungu apana kuya bavuga ngo ubuzungu apana by'ibintu by'ubuzungu ubwiza arone umuntu usanga yirabura muko sanga sa neza asanga arirabura mugaso bwirabure bamubereye gusanga ni sawa none nk'ubu baguhaye utora umumisi nk'ubu bagushize nk'ejo hariya kugira ucagura umumisi wewe ucagura umukobwa ameze ncagura umukobwa ameze neza gusa nibwo bayirabura umukobwa akaba ari mwiza cyangwa afise inzobe byose gusa nabana nkamuraba basa wewe gusaba ameze neza yirabura abantu birabura barabaha umugabo gusanga umuntu afise bwirabure mubereye ugasanga n'afise inzobe ugasanga ntimubereye kandi afise inzobe Mujya ni sawa mujya afise inzobe nziza umubere mujya umugira umumisi ugaye afise inzobe nziza we sister ngo bakugira umumisi wewe Sasa brother merci beaucoup brother sawa bakwita bavuza ko bakita gute je banyita Kenny Solo Eri Pro yes Eri Pro yaririmbye yandirimbo ngo tuzogumana ngo se tuzogumana yes bakuzi ba TV reka mwenda gushimira cyane my name is Radio this is Loy TV ndaje bakuzi ba TV my name is Radio kuri kamera wari kumena FH Carf niwe yatumye image ibona imeze neza cyane niwe yatumye sound yumva imeze fresh sana jiwe kurumbaga kuri micro my name is Radio ni muri ya system nyene tukaba turatembera mu ntara ya Kayanza tubaza abenegihugu mbega biteguye gute ku munsi w'ejo umunsi bazotora ko Miss Kayanza umukobwa wa mbere aciye ubwenge mu ntara ya Kayanza ni ku munsi w'ejo itareke 30 aho bazotora umwigeme aciye ubwenge ku munsi w'ejo tuzobereka kuri Loy TV umwigeme azoba yatowe asumbya abandi ubwiza. We love you so much. My name is Radio Wagwan.